Bonjour, bon après-midi, nizere ko mumeze neza, je meze neza ndaho ndashima. Ni psychologue nkuko yama yabatunganirije ibiganiro abasesangurira utuntu twa hariya na hariya akacaza nyene akabibasangiza kugira ngo mugire ico muterereye, kugira ngo urubuga rwacu canke umuryango wacu ugumuri vibe mugume mu terera ibyiyumviro. Rero je ikiganiro mfise nshimye nko kugaruka ni nka commentaire, kuko rimwe na rimwe hari igihe tubona ibintu bica ku mbuga ngurukana bumenyi kadusanga bimwe turagombye kubyirengagiza, ariko narigeze gukora ikiganiro mvuga nti burya kwita mu bitakuraba rimwe na rimwe hari igihe usanga biba bifise akamaro, hari igihe udusanga umengo canke byofasha ukazusanga byofasha societe cyangwa byofasha abantu runaka. Rero ryari narabonye umukobwa yariko aravuga kuri uno muhungu yitwa Jordan, avuga ngo yaramuriye amahera ngo kandi ngo ari umukirisu, ngo sinzi ibintu vya PayPal yagomba kumusetingira vyerekeye Facebook page yiwe nyamukobwa. Yaragerageje aravuga uko byagenze, aragerageza aracijya nino. Bamwe rero naciye nitonda nyene nza ndaraba ama commentaire, kuko twebwe turaba influencer canke turaba content creator rimwe na rimwe usanga tuba dufise urusaku, tuba dukeneye kuza turaraba ibiriko biravugwa canke ibiriko birakogwa kuri teme kanaka yaje, kugira ngo natwe tugire ico tubivuzeko. Rero narabonye abantu benshi baciye bavuga nabi, bavuga neza. Murazi yuko mu Burundi na cane cyane abarundi barakunze kufatira ikintu aho nyene ikibiriraho, nkuko rero bavuga bati ururimi gumwe rukamwifyufyu. Urya mukobwa yarashoboye kuza aratubwira ukuntu byagenze, ahubwo Jordan nawe ndamushimira ukuntu yihoreye. Jordan nta kintu yigeze avuga, kuko ntibyari ntibikwiye kandi yuko umuntu w'umugabo aja guterana amajambo n'abantu b'abagore. Rero narabonye hariho n'abaciye bakora ama content bavuga ngo Jordan ngo numukirisu, ngo kumbe ngo numukirisu, ngo ariyorobeka ibintu nyene nk'ivyo, abandi ngo twebwe ngo ntituzokizwa. N'ijambo ry'Imana riravuga riti wumva ivyo mvuga nturabe ivyo nkora, kuko Jordan nawe n'umwana w'umuntu. Ariko rero ivyo sivyo ngomba kuzamwo. Je ijambo ry'Imana vraiment sinagiriwe ubwo buntu bwo kuvuga ijambo ry'Imana, nabwo ndumuvuga butumwa. Ariko nagomba kugaruka kuri Jordan. Jordan naho muriko muravuga ngo Jordan ngo ameze nabi, ngo ameze ukunuku, ngo Jordan ngo numu escrow, ngo Jordan ngo numu nyabujyajya. No, just ko ndabibona jewe sinshobora gufata akantu kamwe ngo ndakagwize n'ibintu byinshi noce ntora ako kantu kamwe ngo yuko ngo ariko kantu ngo gakomeye cyane. Kuko tugiye kurabira kuri urya mukobwa ashobora kuba ariwe donc ashobora kuba yarihuse kubivuga, kuko burya Facebook ntushobora kwihuta, kuko Facebook wewe urakora ikintu bakaguha n'isango ry'ukwezi, bakaguha n'isango ry'amayinga abiri, bakaguha n'isango ry'iyinga kugira ngo ibintu vyawe bije mu buryo. Rero urya mukobwa nawe ashobora kuba yaciye yihuta, yagomba ibintu biri fast, akibagira yuko Jordan adakorana na Meta, akibagira yuko Jordan adakora muri Facebook. Rero bijya bisaba yuko robo kwanza zibanza zikakugenzura bien, ibyo Facebook ibanza ikakugenzura, hanyuma igushire ku rutonde, hanyuma iguhe ivyo uriko urasaba. Rero uyo mukobwa ashobora kuba yihuse cyane, kuko bijya ibintu byo gusetinga, donc ijya setup ya Facebook. Ubwa kwanza baraguha setup ukayigira bisetinga bien kugira ngo utangure kwinjiza amadolari. Mugabo hariho iyindi ya kabiri nayo
batarayiguha kugira ngo uyihuze na PayPal usanga ari ibintu bigoye cyane. Ntabyo nzi nta bumenyi ndabifitiyemwo, ariko nanje ndi content creator ndabirimwo bikeya ndabizi. Rero ico nshimira Jordan, nabwo abantu benshi muri ko muramuponda Jordan, muri Kenya nimba hari aba content creator bakoresha Facebook nk'aba content creator bashika 80% abantu 80 babigiyemwo kubera Jordan niwe yahumuye amaso abarundi bari mu gihugu ca Kenya n'abatari mu gihugu ca Kenya. Niwe yazanye yababwiye ati burya muri Facebook hariho ibanga rikomeye cyane, Facebook irahemba. Aragerageza arabereka, muravyibuka hari mu kwezi kw'icumi yarashoboye kwegeranya abarundi batari bake, barahurira Nairobi, arabahishuka arababwira ukuntu bimeze. Ico gihe nawe niho yarakiba monetize, yarakironka monetization kuri Facebook, arababwira neza na neza ukuntu bimeze. Hariho benshi baciye bahindura ama Facebook yabo bayazigira profile, barazihindura zikora kujya kwa page, nazo zitangura kuza zirabinjiriza. Ariko ivyo byose vyabaye kubera Jordan. Ico kintu nta muntu nomwe ndigera mbona akimushimira. Jesse ho nari, ariko narabikurikirana kuko nanje nkurikirana urubuga rwa Jordan, nkurikirana ibintu ahanini bicaho nk'ibintu by'abarundi biba biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi, na cyane abarundi bari muri Kenya. Je ndabikurikirana cyane. Rero Jordan yarakoze igikorwa gikomeye cyane kuko yarahumuye amaso, kuko hari n'abandi bantu wadusanga kwanza babizi yuko Facebook ishobora no kubihemba, mugabo batari bwaronka ako karyo, canke nabo bavyigisha ku mbuga zabo ari Facebook canke TikTok canke bakavyigisha kuri YouTube, mugabo ntimubiha agaciro. Mugabo kubera Jordan yakoze live muri kumwe muri benshi, mwaciye muvyemera kuko yaraberetse n'icemezo, arabereka kuntu Facebook yinjiza. Abantu benshi barabaye aba content creator kubera Jordan. Mugabo no munsi muriko murabona yuko Jordan ari umunyaburyarya kubera ako gakosa kaciye kuwo mwigeme, muriko muramuvuga nabi kandi yarakoze igikorwa agikomeye cyane. Rero ico nshimira Jordan yarabikoze neza, yarashoboye kuhumura amaso abarundi bamwe bari muri Kenya, abashoboye gukoresha imbuga ngurukana bumenyi kugira ngo bagirene bashobore kuzikoresha. Kandi rero ikindi naco, mwebwe abafana biwe canke mwebwe mwagombye kuba aba content creator, hajya umwigisha iyo akwigishije ikintu, abakwigishije ikintu kugira ngo ubone inzira, ubona aho wohera, ariko ibindi uce uvyironderera. YouTube yaba content creator benshi bakora ukuntu ushobora kubyaza umusaruro Facebook. Alexi nimubona, Ferguson, Fagatech Media yama yakoze ama content menshi abigisha ukuntu ibintu vya content monetization kuri Facebook. Gusa nimubikurikirana muba mugomba kwama mufashwa imisi yose, mufashwa n'ujya yabazanye muri ivyo bintu, ariko ntabwo aba abizi ivyose. Ari umwigisha yatwigisha géographie. C'était en 2012, donc 2010, 2011 gutyo. Yatwigisha géographie nari muri seconde lettre, première lettre moderne, c'était 2011. Yavuga ati iyi géographie tubigisha no manote tubazanira, ati ibi nibigufa, ati ibinye ntariho bizobashikana, mugiye ngo mugomba kumenya géographie, mugiye kuraba mukaca muguma muri abano manote ndabaha. Ati uca ugenda ukironderera nawe mu bitabo, ugasoma kuri internet, ukarondera umusokoro, ukarondera umusoso. Rero hajya umuntu iyo akwigishije ikintu kugira ngo uzokivyaza umusaruro, ntuce ukorera kuri ivyo byonyene, rondera kuri internet, urondera umusokoro. Bijya n'ibigufa Jordan yaba yabahaye, rondera rero agasokoro ukironderere nawe, umenye ukuntu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi. Ikindi naco, zino mbuga ngurukana bumenyi uzijemwo ngo ugomba guhembwa, nta mahera uzokwigera uronka.
izi mbuga ngurukana bumenyi ahubwo mwari mukwiye kuzizamwo kugira ngo mukore nk'abantu baba content creator, mukore nk'intumwa, mukore nk'abantu baje kuvuga ubutumwa, mukore nk'abantu baje guhanura kugira ngo ivyiyumviro vyanyu canke content zanyu zizofashe society. Aho gatoyaho uzodusanga waduze uce uvyaza urubuga rwawe umusaruro. Rero abantu mutaraja muri ibi vy'imbuga ngurukana bumenyi rimwihutire kuja kuronka amahera, ahubwo ihutire kubaka umuryango, wihutire kubaka urubuga rwawe rugire engagement, rugire aba followers, hanyuma muce muza muvuge muti tugomba tuvyaze umusaruro runo rubuga, tuvyaze umusaruro bino bikorwa turiko turakora. Rero Jordan, ndagushimira ukuntu utateranye amajambo n'abagore, utateranye amajambo n'abakobwa. Wewe uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'umushinga nawe, kandi nta ntibinakenewe yuko uza kwisigura develop public. Ikindi naco Jordan no guhanura nuko wewe wokora ego umuvuga butumwa. Ivyo vuga butumwa ntubishire kuri Facebook, upfumu create yindi page. Mugabo ijya page kujya kuntu twayikumenyeye ko ubandanye ushira ko zijya content zo kutwigisha ivyo uzi, ntuzotwigisha ivyo utazi, uziyo kutwigisha ivyo uzi bijanye na Facebook canke Instagram canke bijanye n'izindi mbuga ngurukana bumenyi canke ubuzima busanzwe nka kujya wari kurafasha abantu bijya nivyo tuba dukeneye. Ijambo ry'Imana kuko ugiye kuricanga n'ibi bindi bintu bica bigucanga. Rero Jordan, urubuga rwawe usa n'uwaruhevye mu bisanzwe, urabona uko wari kuraduga mu minsi ya mbere, uyu munsi zikuri kuraduga. Rero duhe ibikorwa, uduhe content nka zijya waduhaye zijya kugira ngo tugufollowing, kugira ngo tukumenye, hanyuma ubandanye uvyaza umusaruro. Facebook irimwe amahera ndazi si ivyo uyobewe kuko wabijemwo imbere yanje, kandi ufise n'abagukurikirana benshi. Bikore rero nka okay, ikiganiro rero reka ndakigeze ngaha, yari just kugaruka kuri bino bintu. Wowe ukaba ushaka kuba umu content creator, kora witonze, ntiwihutire kuronka amahera, ahubwo wihutire kurondera content uzohora ushikiriza abantu. Rero Imana ibahezagire, naho utamu kindi kiganiro tworogeneje nayo abateguriye kino kiganiro. Yari just kukomanta kuri kijya kiganiro nabonye njya mukobwa yashikirije. Imana ibahezagire, merci beaucoup.